kuvuga ngo palais des arts bagira bayihera elevage de la peine none inkwavu zije kororerwa mu gisagara gaha inkwavu baza kuzora daro centre ville ibyo je ndangira ni ibyo je navyo sino abo bikora ibyo tubashira basi animeble centre y'ubushakashatsi ku by'inkwavu aho je comprendre avuga ngo none inkwavu turadesha ko tuzaje ariko arisha inkwavu ubwatsi burengana hajya mu byoya inyo ajya kwe n'inyubakwa daira ajya kwe inyubakwa beaucoup plus nziza yakira abantu ishariza igisagara ivyo wari uri karavyumvira ivyo nateshwa ati iyo avenir sombre igihugu kigasubira inyuma nabikubwiye ko ninze rimwe bishobora gushika urufuguzo ruri wabo nankaba abagira des illusions ngo ejo ngugira ubone ngo umugabo kutegetsi ngo mu myaka 2 ngo nturi kurawubona ngo ni ukaja mu mayirizi ayo mayirizi yavemwo ntibikunda vreba jeje sinkorera mu mayirizi la situation ni ukwiri urumva rero ntituma ukaza kari mu minwe yabo badahinduye turashikaho nyene mu cobonye naha rero naha nyene ngomba ndugire abantu bafise ibintu vy'amairiziyo ibintu vy'amaviziyo ibintu vy'uko Burundi bugiye gutera imbere nuko bwateye imbere voilà tugomba turabire hamwe ibimenyetso bigaragaza yuko igihugu kiri mu mwijima voilà Faustin avuze ngo igihugu coba gifise avenir sombre voilà yabivuze mu gifaransa mugabo avenir sombre nukuvuga ngo kazoza k'igihugu koba kari mu mwijima voilà tugomba turabire hamwe rero ibimenyetso vy'igihugu kiri mu mwijima le pays de l'homme mbega igihugu kiri mu mwijima igihugu kiri mu mwiza kirabaho reka tubanze turabe muri Bibiliya iravuga igihugu c'umwijima voilà tubisanga muri Yobu igice c'icumi ku murongo wa 21 gushika ku murongo wa 22 haravuga ngo ntaraja aho ntazogaruka ukundi mu gihugu c'umwiza c'igitutu c'urupfu igihugu c'umwiza n'umuzitanya nk'uko umuzimagiza nyene umeze murumva yuko igihugu c'umuzimagiza igihugu c'umwijima kibaho niyandi majambo ni igihugu cuzuyemwo ingorane nyinshi igihugu cuzuyemwo ibibazo igihugu cuzuyemwo agahinda voilà Faustin avuze ati Uburundi bwa bufise un avenir sombre Uburundi bwo bufise kazoza karimwo umuzimagiza kazoza kumuzimagiza kazoza kumwijima voilà tugomba turabe rero ko uwo mwijima ari uzoza canke ko Uburundi buza buri mu mwijima canke mu muzimagiza reka turabire hamwe rero ibimenyetso biranga igihugu nk'ico twagomba turabire hamwe ibimenyetso 10 ikimenyetso ca mbere mw'ico gihugu ukuri kurafukwa ukuri ntikuvugwa ikinyoma gishinga imizi ikinyoma nico kiganza haba mu majambo y'abategetsi mu madisikuru ikinyoma nico kije imbere ukuri ntikuba kukivugwa abavuze ukuri baca bazimanganywa habaho ibimenyesha makuru bisosereza ivy'ubutegetsi bukora naho abanyagihugu baba bagowe ayikivumva mw'ico gihugu ikinyoma gihinduka itegeko agacerere nako akaba ariko karanga abene gihugu umunyagihugu wese abafise ubwoba kuko ahirahiye akavuga abazi yuko baca bamugirira nabi ikimenyetso gira kabiri abamenyesha makuru ntibigenga ikimenyesha makuru cose gikontorwa n'ubutegetsi
abamenyeshamakuru bigenga barahagarikwa canke bagahunga. Iyo atajwi rigisemerera, iyo hatakivugwa ibiriko birakogwa kutariko, igihugu kiba kiri mu mwijima. Ikigira gatatu kiranga igihugu kiri mu mwijima: ubutungane bukora ivy'ubutegetsi bugomba. Mw'ico gihugu inzirakarengane nizo zihanwa, inkozi z'ikibi nazo akaba arizo zidegemvya. Inkozi z'ikibi zirakingirwa aho gushigwa mu mabohero. Ubutungane buca bukoreshwa nk'inyundo ihondagura ba nyarucari. Ubutungane bwo mu mwijima buhinduka akarenganyo k'umugaragaro izuba riva. Mu gifaransa bavuga bati la justice dans l'ombre produit l'injustice dans la lumière. Ikigira kane kiranga igihugu kiri mu mwijima: amatora aba inkinamico. Les élections sont des spectacles. Amajwi abazwi n'amatora ataraba. Opposition iraburagizwa canke naho ikazimanganya. Abantu batora kw'iterabwoba canke ntibatora. Umuperezida aratorwa mugabo adatowe n'abenegihugu. Mu gihe ubutegetsi bwo nyene bwishiriraho abaopoza babwo, ni kuvuga ngo abaopoza bari mu mababa yabwo, ico gihe ntibikiri demokarasi ahubwo abari teatre. Aka rero karahambaye cane. Ikimenyetso kigira gatanu: amajwi y'abanyagihugu arahozwa. Nta numwe yumviriza akamo gategwa n'abagwayi, nta numwe yumviriza akamo gategwa n'abakene, nta numwe yumviriza akamo gategwa n'inzirakarengane ziriko zirarenganya. Abanyagihugu bagorwa mu gacerere. Leta ntaca ibinezwa. Igihugu kiri mu mwijima, igihugu kiri mu muzimagiza, abanyagihugu ntibakura ijambo mu kanwa kandi bariko bararira. Baririra iyo bakazokwihanagurira iyo, ntaho baronka baserurira akari ku mutima. Ikimenyetso ca gatandatu: intwari uzisanga mu mabohero, ariko abanyavyaha ugasanga nibo bahabwa icubahiro. Abaharanira agateka kazina muntu bahinduka abansi b'igihugu. Abaryi b'ibiturire nibo baba abashikiranganji, nibo baba abashinga amateka, nibo baba abakenguza amateka. Morale canke ubuntu vyose birazimangana. Ikimenyetso c'indwi: ubwoba ushinga imizi mu benegihugu bose. Naho umuntu aba ari mu muryango wiwe aratinya kuvuga. Aravuga ati n'ibihome birafise amatwi. Mu gihe abanyagihugu baba babayeho mw'ubwo buryo, baba babaye mu gihugu c'umwijima. Ikimenyetso c'umunani kiranga igihugu kirimwo umwijima: ico gihugu kigira abahunze benshi. Ubuhungiro buhinduka indoto, nayo kuguma mu gihugu bihinduka umuzigo, bihinduka amagogo. Ugukunda igihugu birapfa. Abapatriote urabarondera iyo wababonye ukabahebura. Agataka wavukiyeko gahinduka pirizo. Umunyagihugu akarondera umuco inyuma y'igihugu. Ikimenyetso kigira 9: indero canke inyigisho zirakengerwa, nayo ubujuju bugahabwa agaciro. Amashure nta gaciro abagifise. Ubujuju nibwo buhinduka strategie politique, nibwo buhinduka umukenyuro ubutegetsi. La bêtise devient une stratégie politique. Incabwenge bayibonye bakubita ubuhiri.
igihugu kirwanya incabwenge kiba kiriko kiriyubakirako isanduku. Le pays qui combat la connaissance construit son cercueil. Icicumi, ivy'ukwizera bihinduka igikoresho c'ubutegetsi. Bakoresha Imana kugira ngo bashobore gushika ku ntumbero zabo canke kugira ngo baronke icitwazo c'ukurenganya. Amashengero usanga yarahindukiriye ubutegetsi. Amashengero atacavuga ashimwa n'ubutegetsi, eka mbere ubutegetsi bukayakoresha. Mw'ayo mashengero basengera abatwaza igitugu aho gusengera inzirakarengane. Igihugu kiri mu mwijima ni igihugu kitagira kazoza keza. Bonisi kuri ibi bintu 10, ukuvuga ikintu c'11 niki gikurikira. Abanyagihugu bahinduka impumyi kandi bakabona yuko ari byo vyiza, bakabona yuko biri normal. Abafongisiyonere canke abantu baciye ubwenge bahinduka nk'intama, bakora ivyo babwiwe nta vyo kwiyumvira biba bikirimo. Ngibi ibintu rero 11 biranga igihugu kiri mu mwijima. Voilà, igihugu kiri mu mwijima ni igihugu gihanzwe, ni igihugu kimerewe nabi, ni igihugu kitagira ubuzima, ni igihugu usanga kibuze iki kikabura kiriya, kikabura kiriya, kikabura kiriya, ibintu bigize ibintu bikuru bikuru by'ubuzima canke les éléments vitaux. Ico gihugu rero kiba gikeneye umuco. Umunyagihugu wese yiyumvira ati mbega niryara akazuba kazoseruka, niryari tuzobona umuco, niryari tuzova muri kano kajembegeti. Voilà, ivyo bisigura yuko abagomba kuva muri uwo mwijima. Narabwiye nti abarundi ntidushobora gutora umuti w'ibibazo tutabona yuko biriho. Ntushobora gutora umuganga ntashobora kuvura ingwara itariho. Ntibishoboka, ntibibaho. Muri iki cigwa rero, umuntu atabona yuko igihugu kiri mu mwijima, ibi bimenyetso umuntu atabibona ahari canke mu buzima abayemwo, bisigura yuko atoshobora no kuzana umuco. Voilà, ntiyoshobora kuzana umuco kuko nta kuntu wozana umuco ahantu hasanzwe hari umuco. Nta kuntu wodomeka itara, nta kuntu wokwatsa buji ku murango, ntivyokunda. Ahubwo watsa buji mu muzimagiza. Voilà, buji nigira akamaro. Ijambo ry'Imana hariya muri Matayo igice ca 5 ku murongo wa 14 haravuga ngo, muri umuco w'isi, igisagara cubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Ntabodomeka itara ngo baryubike igisimbo, ariko barishira ku gitereko caryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose. Narabwiye nti mu kinyoma n'ukuri dutegerezwa guhitamwo ikintu kimwe. Umuntu wenyene tuzofatana urugendo n'umuntu abona yuko hari umwijima, ko hakenewe umuco. Nayo ubona yuko hari umuco ntibikenewe yuko aja mu rugendo, kuko ivyo tuzoba tugomba guharanira we azobabona yuko biriho. Nta kamaro rero kukuja kurondera ico ufise. Worondera gute amahoro uyafise? Worondera ubutungane gute ubufise? Worondera ukuri gute ugufise? Ivyo ukunda. Aha rero birasaba yuko umuntu wese yugurura amaso hanyuma
rwo kurondera ubutungane, urugendo rwo guharanira ukuri, urugendo rwo kuba amatara, rwo kwatsa umuco. Kuri iyi sanamu murabona abantu bagenda bari mu rugendo bagana umuco. Voilà, dutegerezwa kurondera uwo muco watse. Dutegerezwa twebwe nyene kuba amatara. Bibiliya ivuga ngo amatara yanyu yake, ntimuyatse ngo muyashireko ibiseke. Voilà, oya, ubu tugiye rero kuyatsa aboneke, maze uyu mwijima, uyu muzimagizi uri ku Burundi uveho. Mu yandi majambo, ibintu biri mu muco aba ari ibintu bizima, ibintu biri mu mwijima aba ari ibintu bibi, aba ari ibintu vya sekibi. Nuko mu gice gikurikira turerekana inyishu yotuma tuva muri uyu muzimagiza. Imana ibahezagire.